bafashe kumenya. Bafashe kumenya ni ikiganiro gitanga inyigisho ku bijanye n'amakori n'amatagisi. Ico kiganiro kirishura ku bibazo vyose abatanga ikori bahora bibaza. Bafashe kumenya. Bakunzi b'ikiganiro bafashe kumenya, ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'ubuyobozi bwo kumenyesha amakuru mu kigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR. Mu kiganiro cy'uno munsi tubashikiriza inyigisho zimaze imisi ziriko ziratangwa mu gihugu n'ikigo OBR zijanye n'ibiri mwibwirizwa ngarukamwaka rigenga amafaranga leta y'u Burundi iriko irakoresha muri uno mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2025 ushira w'ibihumbi 2026. Iryo bwirizwa naryo rikaja mu ngiro kuva kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro gushika kwigenekerezo rya 30 Ruheshi mu mwaka ukurikira. Albert Musafi nije ngire ndabashikirize kino kiganiro, ndasubiye kubaha ikaze. Bafashe kumenya. Mu ngendo cihaye ikigo OBR ntigihengeshanya kwiyegereza abatanga kori imbona nkubone kugira kibamenyeshe bishasha biba biri mwibwirizwa, abatanga kori nabo bakaboneraho akaryo ko kubaza akababakiye kugira baronke umuco ku makori batozwa. Muri iyo ntumbero kuva kwigenekerezo rya 9 gushika ku rya 11 Nyakanga 2025 ikigo OBR caragendeye abatanga kori bakorera imirimo yabo muri komine Mugina hamwe n'Imugwi na Rugombo muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Izo nyigisho zikaba zari zishimikiye hanini ku ikoreshwa ry'akamashini gatanga inyemezabuguzi kemewe n'ikigo OBR ku badandaza n'itangwa ry'inyemezabuguzi ku kidandazwa cyose kidandajwe hatibagiwe n'amahadabu ategekanijwe n'amategeko ku batavyubahirije nk'uko biri mu ngingo y'146 y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi iriko irakoresha. Wiriciteretse ajejwe inyigisho ku batanga kori mu kigo OBR aramenyesha abategerezwa gukoresha ku kamashini abaribo n'amategeko akagenga. Leta rero kugira ishobore gukurikirana neza ibicishije ku kigo OBR yarashizeho akamashini gasohora facture gasanzwe ku buhinga ngurukana bumenyi zigaheza zikaja mu kigo OBR. Ako kamashini kariko karigishwa cyane, kariko karakwiragizwa cyane. Ubu kahora nakone kari ku rugero rw'abadandaza bo hagati nabo hejuru, mugabo uhera mu mwaka hariho amasekeza yo kugashikana no kubadandaza bato bato. Guko itegeko rivuga yuko umudandaza wese amenyekanisha ku mwaka ari itegeko ko asohora facture akoresheje ako kamashini. Ku kijanye n'itangwa ry'inyemezabuguzi ariyo fagitire, Wiriciteretse aributsa ko ari itegeko kuyitanga ku kidandazwa cyose kiguzwe kuko ngo biheza bigafasha umudandaza kumenya ayo ariha mu gihe agiye kuriha ikori, n'umuguzi ategerezwa gusaba inyemezabuguzi ku kintu cyose aguze kuko nawene ahanishwa ihadabu ry'ibice 20% ry'igiciro yakiguze mu gihe atavyubahirije. Hariho ikijanye na facture mwayibajije ko ibibazo byinshi, hariho n'inyinshi babahaye, mugabo nagomba twigarukeko kuko ni ikintu gihambaye mwino minsi. Murumva ko leta itazomenya ukuntu abantu badandaje, itazomenya ukuntu ica amakori n'amatagisi mu gihe mwene kudandaza adatanga facture. Sivyo? Kuko mwamenyekanishije harabaho isuzuma. Kugira dusuzumwe utwemeze yuko nyamba wamenyekanishije ko mu ico gice wadandaje miliyoni 5, ntubitubwira n'umunwa yatuje gusuzuma nuko ubufise ivyemezo. Udafise ivyemezo ntibibarivyo. Ni itegeko rero riri mu ngingo y'146 itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha mu mwaka, aho itegeka umudandaza wese adandaje ikintu canke akoreye igikorwa umuntu bimwe twita vente de service ko ategerezwa gutanga inyemezabuguzi ariyo facture iri
mu ishusho yemejwe n'ikigo OBR. Hariho ifagitire ya mbere itangwa na ba badandaza bato bato cyane bamenyekanisha ibidandazwa byabo uko amezi 3 arangiye. Iyo nayo ubushaka aja mu Cibitoke canke Bujumbura musavye muti duhe ya fagitire yemewe na OBR naheruka igitabo kigurwa mangi 5,000. Murumva saa kigoro kareka ku gitabo uzokoresha umwanya munini hanyuma kikagukingira amande uriya mupfasoni atunzwe n'uburimyi akaza akagura isuka iwawe ntumuhe fagitire. Burya amategeko yavuga yuko ugurishije ikintu ntutange fagitire baguca ihadabu ringana na 20% y'amafaranga wagurishije ico kidandazwa. Iri tegeko rero ryagize ati kugira iyi fagitire ibe umwitwarariko umudandaza wese yumve yuko ategereza gutanga fagitire, n'umukiriya yumve yuko nawe afisemo uruhara mu kurabira leta ategerezwa nawe gusaba fagitire. Itegeko rica rivuga yuko n'umuntu aguze ikintu hanyuma ntagisabire fagitire akagifatanwa giheza kigafatwa kikabanza kuja mu bubiko bw'ikigo OBR akakigombora yerekanye aho yakiguze kandi nawe atanze ihadabu y'ibice 20% y'icyo kintu yaguze ntasabe fagitire. Murumva bamwe barangura mu Cibitoke abandi Bujumbura, nibaguhenda ukarangura akazigo kawe ati nta fagitire ndaguha, ushitse mu ibarabara uzosanga nawe bugiriyemo ingorane ugire kujuragirika no gutanga amande, kandi iyo fagitire mu bifitiye akamaro nawe we irimwo kugira uzuramenya ivyo waranguye ayo vyagutwaye n'ivyo wadandaje ayo wakuyemo, hanyuma ubone ko uri gutera imbere canke uri gutera inyuma. Haba imugina murwi na Cibitoke abatanga kori bari muri izo nama bararonsa akaryo kugushikiriza akababakiye bagasaba cyane ikigo OBR kubafunyiriza urugendo mu kubegereza aho bitura mu gihe bagiye kumenyesha amakori. Wungutse ugiye kuriha nk'ibihumbi nka 3 mu Cibitoke, kuva ngaha no mu Cibitoke utanga amafaranga asumba yoba warungutse mwayo mezi ugiye kudeklara. Muduteganiriza iki ko abantu tuba mu misozi dukoresheje agatahe gatoya kugira bikunde natwe turiho ikori neza tutavunitse, kuko uvuye ngaha no mu Cibitoke ukagira rero turusha usanga nta nyungu waronse muri ya mezi 3 bivanye n'umutahe ukoresha, kandi mwatubwiye ko umutahe wose ukungana utegerezwa kuwutangira ikori. Tugiye kuriha muri OBR hari ikibazo kitubangamiye gose kuko abantu bose ntitwize. Mwebwe muraduha bijya bipapuro tukaza tukuzuza, abatize hari bibazo kuko ntibishoboka ko bavyuzuza. Inyungu naho wobuyize mugabo kijya gipapuro muduha kugira ucuzuze urondere uko vyagenze byose ushike ku mahera ushika muri uriha muri OBR. Ico kintu ni ngorane kuko dusanga tugiye kuriha umukontabura bitugirira tukamuriha ibihumbi 100 udeklara nka 10,000. Ivyo bintu n'ukuri biratubabaza gose. Kuri ivyo bibazo Zadig Rungano ajejwe amatagisi yo hagati mu gihugu mu karere k'uburengero yishura ko inzego zibijejwe zifise umwitwarariko wo kwegereza ibiro vya OBR abatanga kori. Harimo wundi muvukanye navuze ikindi kibazo kiri pertina gikomeye ati nkava ngahe mugwi nkaja gutanga ikori mu Cibitoke. Reka ndagwa nkaruwana ndanakongerereko uje kutanga ikori 3,000 mugabo uciriye moto y'15. Urumva ikindi kibazo mugabo kiturengeye kubera dusa nyine hari abakozi bake. Kumbure abatware bacu bazovyumva babone ko bikenewe bashinge amanozenya ibiro makomese y'amazone bibegere. Murazi ko biri no mugambi wa leta kwegereza ubutware abene gihugu, ico biri mwitwarariko y'umukuru w'igihugu na leta. Nibaza ko bizoshika ko nanje ndumva ko bivuna kutwara kuja kudekara 3 hariya ugenda ku motero 5 biravuna mugabo shika ubu niko biri kubera batashikana kugo rugero rwo kubegereza ibiro vya OBR. Komiseri wacu ajejwe amakori n'amatagisi hagati mu gihugu yarigeze kuba tanga ibiganiro nk'ivyo kenshi
abantu bumva iradiyo murashobora kubyumva muvyumva canke no ku mateleviziyo yaravuze ati igero byose nubwo ijya declaration hari abantu baba batazi gusoma no kwandika nkuko bivuze kandi n'iryo turazi uko no kuri tutobesha yatora abarundi ariko burya n'abarundi bake badafise n'umwana muhira canke n'umubanyi ashobora kubiharurira kijya nababwiye co guharura tanga ikori ku nyungu niko bikorwa mu itegeko muri rusange ariko kubagira ama declaration yari mu mezi 3 cyo bita ama declaration trimestrielle bobo ntiberakene ko wenda guharura inyungu leta yarabitekanije ngene bikorwa baharura ajya nyene ajya badandaje ayo wadandaje madamu byo byose ubuyanze ugacumye ati ndayagwiza ko ibice bingana uko ico ntikigori ubwico naho wo butazi kubikora umwana ufise muhira cye kw'ishure canke umwana mubanyi canke undi mugenzi bavuga ati mbega jewe nadandaje ibihumbi 10 mu mezi 3 bakatugo tutanga ibice bingana uko byanje bingana gute akabiguharurira ugaca vyuzuriza batarinze wa mugani wawe kugusaba ibihumbi 100 nawe ugiye kudeklara ibihumbi 10 wumva ko bitumvikana mugabo sakazi kiwacu ko kurati bigira uko kuko nitubire kuri turera amategeko gusa twashaka kugira tuti babiharura uko wowe ugaca ugenda ukiharurira byo wakoze cyangwa ukabwira uwundi mwana cyangwa umugenzi akagushyirirako icyo giharuro cyo pourcentage. Abajeje intwaro bari bitavye izo nama bakaba barashimiye ikigo OBR ku nyigisho gitanga ku batanga kori aho banasaba ko izo nama zogirwa no ku nzego z'amazone kuko abadandaza bakeneye kwigishwa ibijanye n'amakori n'amatagisi bakiri benshi. Bakunzi b'ikiganiro bafashe kumenya aha niho ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye. Albert Musafi nije nariko ndakibashikiriza nkabashimiye mwebwe mwese twateramanye naho ubutaha. Bafashe kumenya. Bafashe kumenya ni ikiganiro gitanga inyigisho ku bijanye n'amakori n'amatagisi. Ico kiganiro kirishura ku bibazo vyose abatanga ikori bahora bibaza. Bafashe kumenya.